mu buzima nico kimwe na filime nico kimwe n'ubuzima kuko ubuzima ni episode na filime ni episode hariho hitinga uyu munsi ejo ikaja down hasohoka iyindi kandi ikaza azizi mbona ibiganiro ngo araranye ngo n'umukozi ngo arandiri promoter nk'ukunzi rero aho nyene ni hahandi cangaruka ukunzi wumva ari ibyo uko ndakuzi ukunzi wewe wumva ari ibyo nivyo muri make turamaze kurarana na wewe zitwikira none kwakira umushitsi sibisanzwe yaje kundamutsa nkuko nawe woza kundamutsa none bukwiriye ko uhava ca ndakureka ngo uje mwibarabara ndakubajije yaje wondeka nkitahira urindagara ushira umugore urindagara ushira umugore je ndeka muganda kubaza simubona igambere wowe baye muhiri wanje ubu nawe mvuga iki mu byo ndabivuga urabona oya ariko ashaka natubwira ukuri simvuga ukuri kwiki simuvuga ukuri apana kubesha n'ukuri kw'Imana avugisha ukuri vuga ukuri ni igambere wowe uraye muhiri wanje turabura mukujamere mwese mwiriwe bwake umugoroba mwiza igitudo ciza ijoro ryiza turi ku murango ariko umuntu ashakura ikiganiro saa 7 y'ijoro saa 7 saa 8 byose birashoboka ndakwibuza gukora subscribe na notification kuri bandanye uronka amakuru ari update ni kuri Buja TV mukaba muri kumwe na Simon Pro band camera turi kumwe na Egide turi kumwe n'umuntu twaherukana kera Samuela canke Arine bivana nuko mwita Arine ni bon sawa Samuela ni bon cyane ndameze neza yose nayi wawe dutangura musaba abakunzi ba Buja TV canke abakunzi ba filime ndundi muri rusange canke abakunzi bawe abakunzi ba Buja TV ndabasuhuje n'abakunzi banje aho muri hose mwubaho abakunzi ba filime ndundi mwese ndasabye mudushigikira cyane ubwo rero mwese ndabasuhuje mugira igitondo ciza n'ijoro ryiza sero naho muherereye freshera sigaye ari kirenga nene ndakubwiye ubivuge birasanzwe je mbonye ikintu ndakivuga birasanzwe sima birasanzwe wisiga amavuta yitwa gute murakomeje bara mbese mfatira shakoshi anje ntonoke kabisa munabona ko Samuela ziga afite fresher yandike muri comment kugira abone ko ntabeshe Samuela ikiringo kinini tutabonana wari mu biki mwino misi nayindi nganye muri film Samuela kandi ari ikintu nibuse warigeze gutangura TV online yitwa Buja Time Buja Top ariko nabikorwa twigeze tuyibona ko wayi kwari we wari ntuze wanje wari sponsor wanje wayi ibyo wabihagaritse ni wari sponsor wanje oya oya navyo makanye kandi navyo neme yeko wasanze uvuze ngo iki uvuze ngo
vuga ntabyo hakanye nta nibyo nemeye muri make ndakurenganira oya ntunandenganije none wumva abakunzi ba Budget TV nukuri kose jewe Simo niwe muntu yari yambereye manager rero wenda namba umufuko waratobotse nico ntamenye wayi ishura abakunzi oya iracyahari ni wishure oya iyo uri manager w'ikintu ariko umukozi akaba atari hari cyangwa bakabakora nabi bituma nawe akazi katabandanya muri make nari narapfuye yani wapfuye ari wapfuye ahubwo ariko siba wari kwegera hano ugatwenga nk'ukuri kumungira ikigugu kuri kamera si byiza oya twenga wenyene je ntibanzi na ari abantu banzi cyangwa bifuza kumbona muzombona ubu ngiye kuzandaboneka umukozi ariko akora nabi bituma na boss atanga raporo mbi cyangwa akazi gapfa ni kuvuga umukozi niwe yisha akazi we niwe wisha akazi wakubesha mu ruzi iyo mu mvura iyo imvura ikiragwa mu ruzi harabamwe amabuye n'imisenyi myinshi ariko ari muci uruzi nkuru Nyabagera ruri impande yacu ni Nyabagera ni Gasenyi urashobora guhigamwo ibuye rimwe ukaribura ugahiga umusenyi ukawubura kandi uruzi ntibisobanuye ko rutariko ruratemba none wumva ikibazo ari jewe bivuze ko je kirundi kirandoka kikoroka nturi umurundi yitura umwaraye mugiye kubi Bujumbura mbi ikarice yiwanyu niyi oya zoguma ari mitumba zoguma ari korine nta by'amakaritiye wewe ufata ahantu hari umusozi w'ibirometero bingaho ukawita ikaritiye ariko shasi mareka ubusutwa erega uri kure yanje uko kuboko gwapfa gucika oya reka ndakubwiza ukuri ikigaba yabaye wewe ko je n'ubu bikorwa ndabipfanye ikayiruzuye habuze iki rero kugira ubandanye gukora bindi waho rumpereza kugira nshobore gukora none urumva twe turakora video turafise maison de production isanzwe ikora ama video amafilm ni kuvuga wewe warabuze uze kugira dukore no comment namba narabuze barabizi namba ntabuze naho barabizi canke kontra wasinye ntikwemerera gukora filime zo gwawe si wanje iravyemera okay tanga rero ibikorwa kugira cyo bandanye ngorane no kumugoroba mpejeje tournage yo ngaha cankora zana uburyo okay turabivugana after interview ishako shino yiheke ku mugongo we yiheke ku mugongo urumva rero Samuela canke Aline twizere yuko ugiye gukora ibikorwa bitandukanye kuva muri Rukundo TV Burundi canke muri Buja yari Buja Top TV Buja Top TV sezeranya abakunzi be ko ari ikintu bagiye kubona kuri Buja Top TV kandi kibuze uzobura umubeshi nukuri kose je n'ubu mpuburyo ku mugoroba amafilime aranditse ku mugoroba impuburyo cenkora kamera ize twavuze ko tubivugana mu nyuma hapara ko tubivugana mu nyuma kukumbwiye nsezeranye sindi busezeranye ikintu ndi kumwe na manager none nje nsezeranye ikintu we nturavyemeza waye kumenda je nabinyemerera imbere ya kamera n'ukuri filime ndazifise ziranditse ca ntangura basunyemereza ingana sawa filime canke comedy filime muri ku kwezi kwindwi unyemereza filime ushaka zingahe oya habasi nzokora ku metrage kuri metrage zibiri urazemeye Simo mwanyumviye arazemeye je nzoca ndayisohora kandi umunsi nakurondeye ukanyankira je nzoca nkorana ikiganiro nawe wenyene je muba mwihaye kwa mumbeja ngo manager wa Fyata gusa nyene nzokomera ko atari wa Fyata niyakora je tuzokora ntugire ikibazo sawa nangorane je sinavyemeye kiraheze ariko niwasaba kusinzira nusubire gukora kibazo ni wewe rega
ikibazo ni wowe Simo burya je nganavuze yubahwe Simo rero kuko anyemereye filime zibiri zihera ntoya ariko ego muga zihera zibiri short film ni kuvuga short film ishano ku minota 5 wakubesha nzoba nayanditse naraye mborewe nuko atani inzoga nywa ninywera amazi gusa canke ifanta naho nyene nywa ifanta akayoga we ntukereko nta nzoga nywa zobaze abandi bose ngaho simbeshi munzi nta nzoga nywa Nesimo we ntunze hari inzoga nywa oya nta nzoga unywa none wumva uriko twengeye kandi we nama nanka gukorana ikiganiro nawe kuko umuntu wenga kuri kamera nuko kumana nimuze mumfate ko ndakagugu ni Simo toujours turiko turakora ikiganiro araguma nwenga zivyiza oya je hari umuntu ambona niko ndatwenga none ke kwanga haba kubona ingo ngaha uragwagira intebe neza ntugwe nasibira byabaye rike abantu mwariye cyane n'ingorane iyo birose uzobige kuko mu kuzimu ntangya ziri ariko ngira ziriyo kuko abagiye ntibagaruka kuduha basi report yo kutubwira ati ndugu muze garuka ari abantu amaze kuzuka bande uzinde nayo hari umwana bubanza yaruka kuzuka heruka waramubonye Simo we n'amasera nabonye amafoto oya none wabonye amafoto we hari uwo wabonye bavye ko yaramaze imyaka ingahe yarapfuye imyaka inde nimba ari indwi nimba ari ingahe je nawe nabonye we ntubona amakuru Samuela none Simo wahora he erega je ndiko ndibaza iyo wahora sindahatora je nari mu kazi nyene mba ndi ngaha tu mani yakubona ntumbaze Samuela filme umwobo w'urukundo yarashushe igihe warimwe mwayikora utarafa bamaze kukwica ushugenda urapotera munyuma uragaruka ariko ubu umuvuduko yari ifise kijya gihe menga warapungutse urabona ko umuvuduko yari ifise kijya gihe nuba ari wifise muri make umuvuduko wari ufise kijya gihe yari ifise uri kuvuga ngo wari ufise yari ifise uzivuga ikirundi neza sigansumje kirundi banduko umuvuduko yari ifise kijya gihe siwo tuge kubiraba siwo ifise me tuge duca turaba kubayiraba hari gihe yavugwa cyane ariko tuba bayiraba cyane rero tugaca turaba ubu kubayiraba kuri YouTube ca dusanga umenga umuvuduko n'ubundi urahari ntawo ubu kanyanera yayikubise hasi kuyikubita hasi sero nta kibazo kuko mu buzima tugiye kubiraba hariho nico kimwe na filme mu buzima nico kimwe na filme nico kimwe n'ubuzima kuko ubuzima ni episode na filme ni episode hariho hiting uyu munsi ejo ikaja down hasoka iyindi kandi ikaza ihitinze gusumba yayindi rero muri make niyo mpamvu ntanguye ati ubuzima ni episode ko uyu munsi urashobora kubura umutunzi canke uri umukene ukazamuka sinzi impamvu uri kurambaza birefu ugeze kuri season ya kangahe ni bare episode ya kangahe none hehe mu buzima canke muri filime mu buzima cyano hava mbesha kuko imyaka mfise sino hava mvuga sezo canke episode yatangura season namwe tuvuga episode canke season tu nta niyo nashobora kuko mfise imyaka myinshi bientôt hirya ejo ndakwiza imyaka ntazi ro 24 zuko ndakwiza imyaka ntazi ukuvuga yuko ro 24 zuko kwa gatandatu hagezewe no musi ni ro 20 tuzonywa tuzorya musubire muvuge ngo nyoko nyango fyonyo neza kakuraba uzaca umpa video y'umwaka uheze ni musi usibye ko atayo nzofera kandi ubeze waragize anniversaire urarira nshinda vyibuka amafoto twagufotoye haje uri kurizwa niki ararize kuko nari umunezero abantu mwe benshi nawe ubwawe hari amajambo wambwiye so sinagutegereye cyane ariko hariho ico natahura muri jewe ego hariho rero kumva ko worira canke kumva ko babara rero hari igihe ugira umunezero w'umubabaro
mwe muraducanganya iyo munezerewe murarira iyo mubabaye murarira ibyo bintu ni biki igihe cyose gutwenga k'umuntu si umunezero wiwe ariko igihe cyose no kurira k'umuntu si umubabaro wiwe bitandukaniye uvuga yuko gutwenga k'umuntu si umunezero wiwe nabikubwiye igihe cyose gutwenga k'umuntu si umunezero wiwe n'igihe cyose kurira k'umuntu si umubabaro wiwe toujours hari ibintu usanga unanicanganya muri makako kantu nawe ukumva reka turindire turaye kuzosubira kurira nuko atayo nzokora sinzofeta wayi ndazi yuko mufise inzigo imana ishimwe muhira ntahuzi nta ndamenye ntahuzi simo nta naho umenye gusa ndazi ko nyene abahazi ntumbaze gusa nyene nta kibi wajeze 24 ryari nzoguma mbaza aho uri kandi nzohamenya niba uri kurafeta nzobimenya oya nzoja gukina ava midi après midi nyene nzoba ndiko ndashootinga hama nyene uravyumva inyuma yo gushootinga sinzi yo nzoja ntabwo uzoca unkoreshereza gato sinzi mbe ninde yabwiye ko anife gusa gatari yikora anife zose umenga gato nitegerezwa kubamwe okay simaye umuntu yambwiye ko sheri wa afise inda urazumubwira zabinyibwiye niyo yabituma wewe Pana kwa bintu yarambwiye mbwiza ukuri turi kuri kamera simo yarateye inda reka kubesha abantu simuvuga ukuri kandi ibindi ko ndabivuga ndi serious c'est vrai simo warateye inda yego nzozana ibigoma na pampers oya nzombwira ukwezi ko kubyariramwo nzobizana atarabyara oya hari umukinyi mugenzi wanyu ageze kwibaruka ubura biha uhugeze jewe ntiharagera nkuko ndavyemereye umugore we waje ndavyemereye dukinana shaka uvyemerere umugore wa ciza ni wageze kwibaruka kinana ko je na jinda ndayifise ndi mu kubyara oya cameraman oya nagira ndabwe werekana indare ko yireke ntandiriyo iki sawa twabihevye none je sinabihevye gusa nyene nakubajije ikibazo kuko barakimbwiye ubwo n'urusaku kandi rero uranyambise ibara uvuye ngaho uvuze ukuri n'ukuri nta kuri ndi buvuge nivyo sivyo bambwiye uvuye ngaho uvuze ukuri hari abantu nk'ubu bagenda ngo je ngo nateye inda arababeshe oya nivyo numvise nivyo wumvise sivyo sivyo bambwiye nivyo wabwiye byose bibaze ko uzosanga ari byo ashaka ukuri kuko naguheruka kera niyo mpamvu na sinema wari warahagaritse kunkora film ninde yaheruka kubona ikiganiro ca jewe na simu simu avuga ukuri ibyo urabivuga nyine impamvu utaheruka gukora ibintu kiganiro je numvise babimbwiye narashidutse cyane kandi sevre sivyo gufyina ntwave bimvira ko ari bimwe vya comedy vya Samera barabimbwiye rero nshimye kubivugira imbere ya kamera nawe bihakane kuko hari abandi bashobora kuba barabibwiwe isukuri rero n'ikinyoma mbura komeye none simoje ntiwondeka nabihevye je sinzi ko ari ibyo gusa babimbwiye uko nyene oya ibyo si ibyo n'ibinyoma sawa ni vyiza kandi ntuzosubire kwemera ibinyoma bakubwiye uzoze wemera ibyo je ndakwibwiriye wakubesha abahungu murabesha shimye kubivugira imbere ya kamera higihe cyo utazobihakana mwaba je ndabakubita kura ngaho bareke bikinire webye ni wabikina uri umwana cyamba baje ngaho ku maguru pole kandi nkaba nabasanze ahantu bari kubarakinira n'ahantu turi haboneka imyumbati
imyumbati canke imyumbati bivana no kuvuga bari muri tournage ya Kanyana uraza gukina wewe simerutse kuraba Kanyana vraiment simerutse kuyiraba kabisa iyo kosa ndaryemera ubugeze ahantu Kanyana igeze ahantu iryoha cyane arabavuga ati haraba barangurira heze umukinyi nk'akavuga ati umukinyi menga ntazogaruka ariko rero muri Kanyana umenga haboneka Kanyana na Samica na Birahino cyane umenga abandi bakinyi ntibaboneka cyane yo bagize film na film izobone kuri actrice principale kugira na wewe abakunzi bawe basubire babone ugaragara cyane muri film haca bitwaye umwanya ugeze izoboneka wumvise ko wambwiye ko ugomba untume ndayisohora izociboneka twakubonye utanguye gukina filime wakinanye na Alvera nyuma yaho turabandanya muri Rukundo TV Burundi wari watanguye ariko ntiwari bwamenyekane kanye nari naramenyekanye oya rigari kuntu umenyekana ukamenywa n'abantu dufate nk'ibihumbi 5 nandi umenywa n'ibihumbi 200 canke 100 umva arico kimwe none nkaho ni wereka kumbaza ibibazo nk'ivyo none ushatse kumbaza iki icyo nashaka kuvuga nuko nyuma y'iyo filime twage turakubona cyane muri Rukundo TV Burundi ukina filime nyinshi zitandukanye ariko Samuela niyo twasiye kukubona mugaragaramo cyane yego mwambonye mu mafilime menshi atandukanye kwa Alvera umwanya muri Bajaje no muri Ndehake urashakina muri Bajaje sinkiki barakwishe cyane oya ntibanyishe hari ukuntu usanga umukinyi bishika ntabe yagihuza n'abajya abantu banyene filime ukasanga abakinyi bamwica oya ubwo sivyo vyabaye sinzi uburyo wavuyemo mu na episode waviriyemo urazoyikurikirana uzoca ubibona nzoyikurikirana Samuela hari amakuru amwe agenda avugwa ku bakinyi b'amareresi wewe nk'umukinyi wa filme mu gihe hogira ikintu kikuvugwako cyo mu buzima bwawe busanzwe nyene bumwe bwo muhira ucakira gute nta cinyegeje kirimo ku buzima bw'wanje kuko sinigera ninyegeza uwo ndiwe nk'akarorero ari umukinyi yitwa Mimi nibaza ko muzi ari abamukunze cyane muri filime ishusho y'umuntu mu nyuma haje kubonekana ibintu byerekeye urugo rwiwe uburyo babanye n'umugabo ivyo bintu abanwanyi banyu basanzwe bakurikirana babifashe gutandukanye bavuze waramenje kumbe wigira umuntu mwiza kumbe umeze uko wewe ivyo bintu vyakira gute mu gihe abantu barorera ibikorwa vyanyu hari igihe bafata burya buzima bwo muhira busanzwe bakashaka kubukombina nuko musanzwe mukina aha makubwa umuyaga numva uri kuramena amaso hama Mimi uko bamuvuga ndiko ndumviriza ibiganiro ndabikurikirana ariko rero ibintu byo mu rugo rw'umuntu ni ibintu biri prive y'abantu babiri vie prive y'abantu babiri kuko kugira wumva bavuga aya majambo umugabo akavugaya umugore akavugaya burya ukuri kwabo ntako bigera bashira habona no kuvuga yuko rero twebwe abantu tuba turi aya y'ubwo buzima bwabo tutazi tuba dukwiye kubirabisha amaso tukabihezagiza ingohe muri make Mimi nta rubanza no mucira kuri umudamu wabyaye ukabuzigise amezi 9 noneho abantu twavyaye nk'abadamu turashobora kuba tuzi agaciro k'ikintu citwa ikibondo umwana rero en plus ugacubona si bose baryohererwa kumva ko urugo rwanje narutaye burya urugo urujamwa rukurukeneye nturujamwe utarukeneye rero bishitse ugaca usanga vyabaye kirazira ko bagucira imanza ntibabaza impamvu wavuyeyo rero je Mimi
ndamuzi muri sinema ntituzinanye birefu muga ndumva atarubanza nomucira kandi nta majambo nogenda ndamuvuga ko hirya no hino kuko harya bo babiri barafise ikintu gikomeye gifunditse kiri hagati yabo burya buzima bwatinze bwatumye bubaho reka rero Mimi bamuvuge uyu munsi ejo ukwezi nivyahera Mimi uruvugo ruzoba ruhetse hazoba hagarutse episode nikimwe akubwira ati hariho episode y'ubuzima ubu rero Mimi ari kuri hiti ya episode y'ubuzima bwiwe Mimi utuza uri hose kuko turazinanye ku ma message bisanzwe me yiturize ni episode y'ubuzima bwiwe iri kuri hiti ejo hazoja kuri hiti episode y'ubuzima bwa Simo kuko nawe byatanguye Mimi azoca numwa ntazosubira kuvuga urumva ico nyene ucakira gute canke akantu ubwira abakinyi basi no abasanzwe barorera ibikorwa vyanyu kuko nibo nibaguma bajajinga bacimanza bavuga ibi nibi nabijya nikituzi kumeza uko kumba ivyo kinani vyo wigiriyorobeka kumburu wataya abana wagize ibi nibi akantu rero shaka kubwire abantu babarorera bakwiye gutahura bareke kwitiranya ibintu. Okay, ikintu nshaka kubwira abakinyi abaturorera yani n'abafana kuko nibo batumye tuzamuka muri industry ya film twe turakora nabo bakatubera abantu bazima hama no kuvuga yuko uyu munsi uwo kwinjira mu buzima bwabo hariho byinshi vyoja hanze gusumba uko tuba tubazi inyuma ku rukobo rero twebwe ivyo dukina tofauti nuko tubayeho mu buzima kindi naco ntiboca batwanka ngo nuko batwumvise hiki na kiriya uyu munsi nutavugwa ku inosi ntuzoba uri muzima kuko n'uwapfuye aravugwa muri make babandanye bamukunda Mimi bakunda abakinyi ba sinema no kuvuga yuko twebwe tuzovugwa ejo hirya ejo kuko nanje ubwanje ubu ndiko ndavuga uko nari niyo mpamvu je numva umengo ugukunda byanyavyo ana wacitse amaguru agaca kubona umubiri wose watabaguritse uri nyama gusa aravuga ati nzokwama nkunda Samuela ariko je sinokunda umuntu ariko agira amanyanga ashanga akorera mu manyanga nakakuraba none Mimi nkawe ndakubajije amanyanga arimwo ico wowe umuzi ko kizima ushobora kutangariza abantu ngaha niki je nta nakimwe no muvugako oya wayishoye kuvuga ati sinoshigikira umuntu ari mu manyanga navuze nka wewe nk'akarorero nawe wifadikanije n'abantu bariko baramuvuga Mimi je nta numwe yaba bantu nta numwe shigikiye akakuraba navuze nko mu gihe wewe wogira amanyanga akaja habona nosha nguma ndagukunda uri kugira amanyanga nyanga curanya ukata amanyanga uragira mbona nje ndayumva ntayutsa yo bambukako none niyo canke siyo urayivugije gaye bakuvuga ko maze simbona ibiganiro ngo araranye ngo n'umukozi ngo arandiri promoter ntukunzi rero aho nyene ni hahandi cangaruka ukunzi wumva ari ibyo uko ndakuzi ukunzi wewe wumva ari ibyo nivyo muri make turamaze kurarana na wewe oya nawe jewe ndakubajije ukunzi wewe wumva byo bari ibyo oya byo byose navyo nomenya oya rero nakubajije unyishura umuco kuko nakubajije basi wewe ukunzi mu mutima wewe acanka ukunzi wumva ivyo binari ivyo oya je ntavyo nemera wayi none ushobora kwiyumvira ko Mimi byo bamuvuga ko byose byo bari ivyo nabijyaje sindavyemera tuza rero reka kumbaza ivyo bibazo mbaza ibindi bibazo none wewe gukora ikiganiro ko ari umuhungu mwararanye ni kuvuga kwitwa sugar mami ico kintu uracemera canke ni ikiganiro mwakoze uko gusa tu mbe sugar mami biba bisobanuye iki sugar mami nibaza ko ari umumama agendana n'imisore sinzi kaco bisigura ariko ngerageje uko ndacumva menga nivyo okay nangora nta kibazo bijya nivyo canke ni ibintu mwapanze tu tubipange gute ko mwebwe mufise urusaku
nawe ibyo uri kurambaza nka mimi ntituzi nanjye mugore kurambaza ubusutwa nyine. oya ujya ni Alvin Gucci mwarararanye hariya canke kwari ukubeshya Urahazi muhira mbese reka ubusutwa twaranye he twari kurarana umugabo nawe ari twiyama tubwira ukuri kugira abantu ari abantu babonye bijya bintu byabacanze none simo nkaho kuzimuhira abantu by'ukuri ku Imana je ntunze muhira bangana gute urabizi uvugisha ukuri ureka ibyo guca hirya no hino kare wavuze ko muhira cyahonze urahazi uragapa mu misore ntunze muhira n'inkumi ntunze muhira n'abana bato je urani ingene ngana mugahari yabo ntunze bansumvye imyaka no guca uvuga yuko uci ugenda kuri ntuze naho wowe uguruka gute ukiyambika n'amayikutere mu matwi n'amafime tije mbona atanu mwambona nanu muvyumva noca nora umutipa arauti no mucumba umugabo nawe gacaca kujya kwa rugutwika imbuga tuzitwikira none kwakira umushitsi sibisanzwe yaje kundamutsa nkuko nawe woza kundamutsa none bukwiriye ko uhava ca ndakureka ngo uje mwibarabara ndakubajije yaje wondeka nkitahira urindagara ushira umugore urindagara ushira umugore je ndeka oya nibyumvikana ukuntu umusore yoja mu rugo rw'abandi rurimo umuntu w'umumama hama ngo gije yaharaye ndeka rero je nta busutwa nkeneye basi murabifata uko muvyumva mwebwe muri mwebwe je namwakiriye nk'umushitsi kandi nawe woshora no kuharara je ntawe norara ni gambere wowe uraye muhiri wanje wafya tu ni gambere apana we ego mama wanje nuko atakamera yigeze yaka muganda kubaza simo ni gambere wowe uraye muhiri wanje ubu nawe mvuga iki mu mbyonga ndabivuga urabona oya ariko ashaka natubwira ukuri simvuga ukuri kwiki simo vuga ukuri apana kubesha nuko ko Imana avugisha ukuri vuga ukuri ni gambere wowe uraye muhiri wanje ona tumeno mvire nkuri imbere mikro yawe oya vugisha ukuri oya vugisha ukuri bijya ni ikiganiro mukora kugira gusa iyo kameramani ngaha akaza yata kamera wewe iminsi waraye muhira nare bacavuga ko twararaye ona tumeno oya je nta musi rimwe naraye wawe waraharaye nyene ujya byabonekanye niyo mpamvu nakubwiye ati nukubera hatse kamera mugana wiyo yakaweho wenu uyingira hose uba waraharenganye oya reka je nta wawe naraye kimwe gusa shaka duhe umuco aho buri gushaka gusa uyovye kuri ibintu ndiko ndakubaza vuga ko ari ibintu mwapanze gusa muronke views canke kwari ukuri yaharaye nk'umushitsi simo nkuko nawe uhora uharara ni ibintu bisanzwe oya je nta wawe naraye reka kumbeshe yacugumwakana kuko je ndabivuze kuko wagumye uri kurambyonga nuvuga yuko wewe waharaye mfise abahungu mungana baba muhira bagusumba n'imyaka nuvuga yuko hari icumba c'abakobwa n'icumba c'abatipe abahungu rero abahungu ni babiri sivyo n'icumba ciwanje nuvuga yuko wewe ukazura umuhungu uryamana nabo ukazura umukobwa uryamana nabe nta bashitsi b'abakobwa nabo nakira ndetse n'abamama ndabakira none umva nabo twoca turarana oya gusa ndeka rero ndeka byaheze canke maguruke gusa nuko umuhungu n'umukobwa haba harimo akandi kantu nako kuko siwe wa mbere nari nakiriye nakubwiye niwe wa mbere kwanza siwe nawe wa mbere mu bantu baza nanuze nanani hariya yabaraza muhira kuryamayo inde mupfa kuza nyene mukanywa ibyayi mukaborerwa kandi ibyayi byo muhira ngira birimwo ntuze ariko rero tureke ubusutwa je nabirefu nshaka kuko urabizi wewe wamutanze kuharara none je nawe twarararanye ko waharaye muhira basi reka twemere ivyo uvuga nakakuraho neje birandaba amba ababonye ibiganiro bakabona niki umwe wese acamenya ivyo yemera abazi ko banyemera bazokwama banyemera namba banyemera atari uburyarya abazi ko banyemera mu buryarya nabo bazokomeze bizera ibyo babona kuko izi bazita kamera
ni mugihe rero niko mvuga ati mu gihe nk'ubu wewe Samuela canke ya Aline hoboneka ukuri k'ubuzima bwawe kwabaye wo kwakira gute mu gihe wo kumva uko kuri kwawe kugiye ahabona nk'umuntu asanzwe akora ibindi bikorwa abantu basanzwe bazi banakunda nese bisanzwe rego ukuri k'ubuzima k'umuntu ntikwigera kwihisha kuko tubikorera ngaha ku isi ariko si ngombwa ko yuko bija ahabona kuko kuri izi mbuga hakwiye kuja ibikorwa ntihakwiye no kuja ukuri k'ubuzima bwanyu simo aha ni ku mbuga mugabo babandi nabo tubikora babona naho nyene ni ku mbuga kuko ntitubikora nibikorewe mu cumba biragaragara wayisasi bikorwa azarani ngaha ucu vyakira uko biba biri tampi nana janyene ahubwo mimi ndamwemera nabandanya byibuha gose kuko abagabo bikigiye namwe murarenza turarenze gusa nyene nuko nyene ntigeze numva ikiganiro baguma bamwagiriza ko yahakanya abana icyo nico nari kumukonda nako mugaje ntacu bavuga ko bagifuse none namba baragifuse ni bande baguma bamwagiriza ngo barakibonye ariko arahakana abana bacumvirije bace bagifuta none je numva ngo baragifuse sha unaje no mukondanye kuko nta muvyeyi muzima ashobora kwihakana umwana tari umusazi batakurota yo nkaje w'ikintu ca mbere ushobora kumva ko bumenye imbonero yiwanje nugukora kuri Erika gusa nkabibona su gukora ko kumva kumukubise bisanzwe arenganye nukumva yuko umukoze kuzobukoze ku mutima we wanje aho ni hahandi canza ntiwe dogo canke wemerewe vipi bitu vyayishima binaenda ariko gukosora umwana yakoze amakosa ariko nanje nakubwiye su gukubita canke kugira hariho gukorako erega hariho gukorako vyanyabyo none umwana yakoze amakosa n'umuhana ndakumenye ko wanyiciye umwana akarorero ayo ni indi dosi aho rero wakoze ko neza sivyo nkaca ndakumenya wewe simo wallahi miye mama yeri ebana bazi ko ntekereza muganye ne haigeno cangarura ishusho y'umuntu mama Erika warakinye muri filme Angel sindayiraba numvise ko bayishize kejo kandi ukabutirayiraba simbira kuri YouTube Rukundo TV Burundi ushoye kuyihera ijisho filme Angel okay ntayo nakinyemo kuko nayindi ruguru ngize ngo barayikinyemwo ni filme nziza cyane ikinye mu Kirundi n'Ikiswahili uraza gaswahili mama Erika kuvye twavugane nta Kiswahili ndavuga none kamwe nako karamaze neni kamaze kuko iyo filme irimo nabise mama Kanumba ariko avuga Ikirundi watubwiye ko hari ibikorwa vyatugiye kubona kuri Buja Top TV icyo ni kintu dusezeranije ikindi naco nuko uku kwezi nyene twavonye ukwezi kwa kangaye nukuvuga filme izoza mu kwezi kwindwi sivyo bivuye kuri wewe oya je byaheze nta kibazo nta ngorane filme ndazifise zanditse abakunzi bari basanzwe bakunda muri Rukundo TV Burundi bagene kuzokubona mu ivyo bikorwa bindi yego mfashe mu mugongo nzobikora nabandi se banabikoze nzobikora ni mama Erika muri iyo minsi heze hari abakinyi bamwe bifuza kumukinisha mu yandi mafilme yiwe ariko ubu tutakibabona ni kubera n'ubu barahari ni ya filme yindi heruka gukina mu vuba atari yo muri Rukundo sindayitangura gusira hari sinzi niyo bari kubera ubu mama Erika atekarabonekana cyane mu mafilme ya Rukundo nukuvuga atari imbere nkuko kijya gihe yari imbere cyane uwo mbonera ari ndari imbere muri filme za Rukundo TV nk'ubu tuvuze Kanyana muri season ya Kanyana kabisa nivuga kari umukinya kunzwe muri Rukundo TV Burundi naho bose bakunzwe nibanyumve nabi aya ni cinema agize niwe afatiwe kuri cinema irakinwa mu iki gihe nakumva yuko twese ntituba tutabonetse canke tutakunze kuza imbere eka gihe cyose umuntu aragira filme yiwe je nk'Umwobo w'urukundo yari Samuela na Blaze sivyo ubu rero hagezeho Berahino na Kanyana
nama competition menshi akunda kuba y'abakinyi b'amareresi ariko ntitubonemo abakinyi ba rukundo why mu gihe abandi tubabona bari kumwe n'abandi ariko mwebwe umenga muri mu kagwi kanyu ntitubabona mwisanzuye hamwe n'abandi Nese kizima mutuze waje kunkoresha ikiganiro utazi ko Rukundo TV haba je ndabizi none wumva birakwiye gusa harakenewe ko tubabona mu mahiganwa atandukanye canke kujya tubona abandi bakinyi batandukanye tubona abafanira vine baruvera badodo babonekana mu bindi bikorwa bitandukanye byabo canke bo ubwabo canke tukabona bari kumwe mu bintu bitandukanye namwe tubabonemo sinema mushaka kuyumvira ko ari uguhiganwa ariko ibikorwa birivuga ndibaza Rukundo TV ngaha bo bose bumva mwese muri mu mahiganwa ni bake bashobora gusohora nta numwe kwanza asohora amafilime nk'ayo Rukundo TV sohora mushaka yasohora menshi ariko mukaba mutabonekana nk'abandi naho ari menshi muri make twe ntituboneka oya navuze mukaba mutaboneka turi bagufi twe ntituboneka oya icyo satse kuvuga hama ikihari igihe cyose iyo igihe kigeze ku muntu araboneka uyu munsi twe ntituboneka ariko igihe nicagera tuzoboneka mama Erika hari ibintu ufise mu buzima bwawe byibanga wumva ko umunsi vyagiye habona bishobora gutuma woheba nk'aka kazi cyangwa kumva kumenga biragukoze ku mutima kavuga ati ababanyi banje canke no abafans banje barankuye ko igikundiro muri make je umuntu nabona abantu uzi ko atari umuntu adafise ivyiwe muri we ashobora kunkuraho igikundiro kandi ni nkuko naho ubuzima bwanje bwose bwoja hanze hariho kimwe gishobora canke bibiri gishobora kuguma muri jewe kuko n'ukunda umugore wo mu nzu murashobora kubana imyaka 80 hari ikintu utaramenya muri we agone bari urukundo ruzima mwarabyaye mufise ukuzukuru zani nzukuru byose bihari uvuga yuko rero je sinoheba filime ngo nokubera ikintu ciwanje kigiye hanze aya naba mbeshe sofu ari je numva ko nkeneye guhagarika sinema no yihagarika point wowe uri munanya ko bubana n'umugabo hari amabanga uzito numuhishuka umubwire byose kugira mubane muzinanye urana kuri muto koshora kubana imyaka 90 hariho akantu ntazi kuri wewe byagenze gute birashika kuvuga muri we bishoboke ko hari ikintu wohisha umugabo canke unamuhishije gushika ubu nakakura abahungu basi ni muri bya bigeuge oya wewe shije kuko ico no muhisha cyose yokimenya uko biri kose nshobora ku ikintu nari nk'ubu no hava mpisha nkuko nikihe kwe naco mbona ese wewe wabivuze wabitango mbona ico no hava mpisha gusa ku mubiri w'umuntu turashobora ana we tuba ndashobora kubona hari hakana ntakuziko akunda kaho gutora oya navuze mu bintu byo kuvugana cyo kumubwira ati ibyanshikiye cyangwa ibi nibi ivyo bibazo cyane mbandusha simongezaho okay dusa nabarangiza basi sivyo dusa nabarangiza akantu wovuga kuba bantu babarorera ukuntu bakwiye gutandukanya akazi kanyu n'ubuzima mubayemo n'ubuzima tuba tubayemo nyene n'ubuzima nyene bw'iwacu hama ivy'akazi n'akazi kuko no muri leta uratonda kigiho nsigaye mbona ari hatari ushobora kuba warize ubucamanza ugasanga uri gukora ibi undi ukora ibi none twasha twinjira muri ntuza yawe tutazi n'uwaguhaye akazi n'ingene wakarose ati mbewe uri gukora ibi kubera iki muri make rero abafanzi b'iwacu nukuri ntibaze baduhore ibyo babonye byo mu buzima bw'iwacu baze babandanye bakurikirana ibyo twe dutanga muga ntibaze barabe padiri akunda kuvuga ngo muraraba iki rahetse abyonzi rahetse padiri nimurabivye nkora none ariko umweru uva bukuru gakwira hose
nakakura ikindi kandi mwebwe muri nyenyeri mamukwiye kutwereka akarorero keza no mu buzima mu buzima busanzwe bwanyu mukatwereka akarorero keza nk'uko muri nyenyeri z'abandi abantu none nk'ubu none we udakosha twese turi abantu n'umugororotsi muzima baravuga yuko acumura indwi ku munsi wayitwebwe nye neka nawe geza ni kuvuga wese ushaka gusigura ko gucumura vyemewe gasha nawe banye nuko umugororotsi acumura inshuro indwi ku munsi gucumura indwi ku munsi wumva izo nshuro indwi zose wewe bagabo ni hatari je nukuri baze badukunde bivanye n'ibikorwa dutanga impanuro bakuramwo amanyanga mukora bayihoze amanyanga none baba bayazi nanje ko ntabanza yiwabo egara bishika amanyanga kaje habona oya twebwe yiwacu ashobora kuja habona ariko yiwabo ntaje hana rero yiwacu ashobora kuja habona ugaca usanga wa mufana wanje nawe yarafise amanyanga asa nayi wanje muga ntacambwira ngo nanje burya biruko ntavyambwira muga rero niyo mpamvu camvuga nti vraiment badukundira ivyo dukora ntibadukundira ivyo batwumvamo kuko hari n'igihe batubeshera hari n'igihe bavuga ukuri none nje ndati rega nk'ubu ntavyonze reka nk'ubu hari ukuntu baba bakunda Samuela bakamukunda ukuntu asa ukuntu avuga ukuntu yitonda akaza bumva urundi runtu rubi wakoze anagaca yavume ngarakwase na video yayibona akabona urimo pye agaca skyping agaca reka kuyira none burya ikintu urinze ubona kuri kamera none ari kibari ciza uracakira kuko hari gihe hazi ikintu kibi kije kwigisha kandi ari kibi rero bibi na byiza tuvyakire kuko ikintu cyose kiba gifise ishuri gusa mutubera inyenyeri nkuko mwabaye abastare mukabinyenyeri nge nabona mu journaliste w'urusaku n'amajambo ahejeje Samuela tugushimire cyane nizere ko niyo mpamvu nanka kuguha ikiganiro bukenshi gusiga urugwana rubi oya hari ibintu bibi none twavuze oya nyene ugumumbaza utubazo nyene numva yuko tunga mu bwonko ereka nk'ivyo bibazo bica bingora kuhishura abafana nukuri muze mumbabarira je none je sisimo nkumwe kambaza utuganiro ntazi ne nkutwo tubazo nka jewe nkutwa Mimi twande nkutwo jaro two nari nkeneye kumva oya Mimi n'umugenzi wanyu duhuriye muri industry mureke avugwe ni episode ukwezi kumwe Mimi ni izina ry'Imana ukwezi kumuzo baritse kuvugwa ishi none ndakubesha gusa mwigengesere kugira ntagire utuntu dutuma abafanizi bacu batubona nabi gezaho uguruje gukina Samuela basi ikintu wovuga kuri twebwe abakoresha ama interview mbo hamwe no kuri mwebwe ubwanyu abasineaste no kubarorera ibikorwa byanyu kantu navuga ukumva yuko mwebwe ikintu ca mbere mukwiye kugira no kuraba yuko aba bantu muza muvuga ubuzima bw'iwabo en privé mwa mukwiye kuyumvira wayi jewe ubuzima ngira ndabushire hanze nungukiki hadi ubuzima buri privé atari byo mu busare ega twe ntabwo tuvuga none muba mugiye guhiga ivyo biganiro kugira mwungukike kugira mwararaza umuntu gusa bamurabarera inkuru mutanga imbere yuko mushobora kuyumvira ko mushaka kuronka amavyuzi canke iki bamuraba inkuru mutanga kuko nka Mimi hajya mwaramwamboye agahuzu deja nk'abantu muvuga ngo muramukunda muri abamenyesha makuru mugaca muguma muko murabizana hirya no hino byukuri muramukunda rambajije ndakwisha yagaze muramukunda igari kumbaza je nyene ntabajije muri rusange kuko nawambwiye muri rusange rero ushobora kunyishura ku ruhande rwawe nyene canke kwanyishura muri rusange kuko nawe urumumenyesha makuru twe turakunda ibyo akora je ndakunda ibyo akora namba mukunda ibyo akora wayi mushobora kuza kumva ko mu mutangaza mukamushira ku marezo social ibi biriya none mwumva mo wamwungutse oya je sinamutangaje
no kuvuga yuko rero wambwiye mvuge rero ndavuze si vyiza byo kumva yuko mushobora gufata umukinyi mwamaze kumva ko ari vie privé en plus hanze hariho abafana baturorera baturaba bakunda ivyo turiko turakina mugabo ivy'iwacu ntivyari bikwiye kuja ku marezo sosio vyanyavyo ariko mugaca mwumva ati turarosidiri ayo madira azobapfana sinagimana mwebwe mukwiye kwirinda canke reka twe tuvuga ivyo byababaye ko bwe nimwe mukwiye kwirinda none uwo mufana wo hanze aba yamenye yuko ivyo bintu bitiko bitubako atakamera iraka numva ko mukwiye kwirinda ivyo bintu ntibikababeko wababeshe ahubwo mureke kuza mwambura agateka canke agahuzu umukinyi wa sinema namba ari umuntu ashoboye kuza kukubwira ati ngo ndakubwire ibi nibi byo kumukinyi uyu n'uyu okay nta ngorane ndashobora kuza ukabimbwira muganza nzananye na wa wundi wagomba umbwira kugira ngo tubimenye ururimi gumwe rukamwifyufyu namba hazoba umuntu azoguhamagara akubwira ngo ndakeneye uze kwa jewe ndakubwira ibintu Samuela akora uku nuku oya tuzananye nawe uzaca umubwira toke ndakwitaba hamace nza tuzananye je tujanye nawe nitwajana tuzoce twumva ko ari bukubwire vya bindi yarapa aho mwaca mugwanira mu kiganiro oya nitugwana ahubwo ko bari kugira ngo ukuri inda bavuga ngo inda kuyimenera ku rukumu uru n'urukumuro ukamena hahandi ahaka ambesheye ndamubeshuza ukuri ubeshera ukumva Nukuvuga mukora amanyanga mukora amakosa tubone bitagenda neza mukora bitagenda neza muri mwebwe duhore none nka utarubaka ushobora kumenya ivyo mu rugo gute ntavyo nzi n'impamvu nanakimwe shaka kubivuga kubera iki none mushobora kumva nk'abantu bose bako barivanga mu bintu vya mime nta numwe aruba basi tureke mu vyabubase twumva n'abakora amanyanga batarubaka babajene nabo nyene duhore tureke ivyabubaka ko mugunda kuvuga ngo ivyo bubaka ngo ntimuvyinjiremwe basi tuje mu vy'abajene kugira mwungukiki ivyabubaka mu vyinjira basi tuje mu vy'abajene naho nyene mubigira mwiki ahubwo banzurabe jikintu navuze sinavuze birefu navuze ikintu navuze ubwire wa undi nka je ndaguhamagaye simo je ndakeneye ndakubwire amanyanga ya naka okay nambu yambwira je ndakwitaba kuko wampamagaye kuko ndi umujournalist sindeka kuza ndaza kuza kandi nza kuza nzananye na wa undi okay wa undi wambwira ko ugomba umbwira amanyanga yiwe ngo uyuturi kumwe uyambwira yumva higeje atazonyambika ibara ngo nije namu teje rubanda warumva yuko ufise amanyanga umuntu agira avuga amanyanga yawe no muzana akayavuga wumva ega ntabakiyavuze ndeka rero gusana imessage nayitanze bandanya rero ku bandi basigaye aho hari kuri twebwe hama mbandanye iki ko naheje kubarorera filime zanyu no banze uvuge kuri mwebwe bakinyi b'amafilme mvuge ikintu babwira kugira ibikorwa bigende neza tubone iterambere nitwumva insaku nitwumva ibintu bidafashe ibinataho bidushikana ama kubakinyi ba filime naho ipfa ko haba urukundo ta rukundo ntituzozamuka ta rukundo naho tuzogera urashobora kubona umwe yazamutse ariko ni vyiza byo kumva yuko mu Burundi dukwiye gushingira intahe filime ndundi nitutakundana dufatana amaboko gasanga kagwe hari akandi kagwe kunuku aho tuzoja nta naho tuzova kimwe navuga ati filime ni hit n'ubuzima ni hit uzohitinga uyu munsi hameje uzoja down ha hitinga uwundi ariko nitwafatana amaboko tuzomenya ko ari urunani filime ndunde zizoca zizamuka urakoze kuri ako kantu nyene beshi twaganiriye bavuye rindira beshi twaganiriye bavuga ngo urumva ngo tugire urukundo ngo dukundane bose bavuga uko kubera iki nyibo nyene batovuga ati dukundane rene ariko bose ngo dukundane uriyumvira uwankanuka mubura amvane ubundi ninde muri ibi bintu bose bazokubwira ngo dukundane baba bariko babwira nde sijui Ego simura umwana mubi sijui najua sijui sinzi okay kubarorera filime zanyu rero ahejeje bubaho aho bari hose
bafate gute bivanye n'ivyo ko bimva babona filme zanyu ubwa mbere hama bakumva ibitandukanye kuri mwebwe simo nakwishuye kandi nabo baratahura nakwishuye. Okay. Samuela tugushimire cyane nizere ko nundi mwanya tuzoza kuganira uzoduha umwanya tuganire ku tuntu tumwe no ku kazi kanyu n'ibikorwa byawe aho bizoba bigeze nizere ko uzoduha umwanya. Yo kubibazo mbajije nizina kimana sinzosura kuguha ikiganiro murakoze mwubawe abakunzi ba Budget Day TV ndabakunda cyane hama mubandanye mugira subscribe commentaire na j'aime hama nukuvuga ko muri Rukundo TV tubandanya turabakiriza umuriro muvuge canke mureke Rukundo TV nambaye bye.